barabe neza kenshi usanga ziva ku maperimi yarose batategetse kuyaronka. Kera niho twumva yuko inkozi z'ikibi zazikora mu buyenzi, ariko ubu kuva wabonekera amaperimi biometrique turazi neza yuko hari ibibazo byaba bitegurwa, ariko bisi yose abanyeshuri bagiye kwiga mu ishuri harimo uwa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatandatu n'uw'umunani n'uwa 90, kandi ishuri yarimo nk'ijana ugasanga hahurujwe 90, uwa 90 n'abafise ubumenyi cyo kimwe n'uwa mbere. Ico gituma no muri ivyo bikorwa usanga harimo ushobora kuba yararonse urupapuro mugabo by'ukuri hari ibyo atazi. Ivyo rero igipolisi kibijejwe nibaza ko kizoba gifata ingingo yo kuza kirarondera ivyigwa byo gukaririza ubwenge abashoferi kugira ngo babe by'ukuri abashoferi bazi ibijanye n'amategeko y'ibarabara. Hariho n'akantu bigeze gucisha moti imbere ari naho babaha 5 bagaca bareka mugabo no gutatubwiwe yabitanze canke ko wewe warabigishikira kuvyo zo gutanga 5 canke iki bifatwa bitanze no bitowe. Urumva rero nka uri muserukira abakora umwuga bategeza ko mwarakozira mu kavuga bati kirazira kikazirizwa yuko hari uza gutanga igiturire, uko bacitse igiturire naco gihanirwa uwagitanze uwagitowe. Rero tundiko ndaraba turabyidira imitasho mwagize none abene gihugu hanya mu karere mwarabahevye twahebe gute kandi nabo mu cyo cyo gukingira barimo ahubwo twabonye yuko ako karere gasigaye ari akarere kagutse kandi rimwe na rimwe no gushikayo zahora bigorana. Abunguruza abantu n'ibintu rero baje yo ku turere kugira ngo bafashe bari abene gihugu wavuze akantu ko kanyosha ko abaye baraje nabo baje bakina biruta bagenda ni mutu bagenda abacaje bagenda n'ikindi rero ucusa n'uvuga uti ko umva amasanganya yabaye ahubwo reka turekerane abandanye bamenye oya kandi n'ingingo yafashwe irega ntabwo ari ingingo yafashwe n'isibiye ejo ibyigwa bishobora kwerekana yuko ibyo igipolisi cibagije yuko arivyo bitera amasanganya bitari byo, ingingo igahinduka mu nzira y'icangiriya. Mugabo bisi yose kwikingira vyamabizi imbere gusumba kwivuza. Kongereza ikiringo ntibikunda kuko imisi yatanzwe yakwiye kugira ngo umuntu aze gutembera hariya mu karere niba atabakorerayo amenye akarere ukuntu gapanze akorereyo. Ivyo rero ndazi yuko kuva ngaha ugiye gutembera muri Cibitoke, Kinama, Buterere, Kamenge, Carama, kugenda gushika ku Muzinda, kugenda gushika Igihanga, umunsi umwe urashobora kubikora
ubwo rero bisaba ikintu kinini yaho ngomba ariko murabivuga. Hanyuma Pawulo nawe ati jewe mba ngaha mw'irohero naratowe mbere uti agakinga ko mu rupangu bita vero de ménage koko gute. Aha muri rohero ngaha irohero iyi sinovuga ngo ndayizi mugabo ndazi ibitari bike byayo. Aha mw'ino rohero n'abantu bake babayo badafise uburyo bwo kwiyunguruza. Sinumva rero umuntu afise uburyo bwo kwiyunguruza aca agura ubundi buryo bwo kunguruza idasumye. Ivyo mbere twabishira mu gusesagura. Ikintu citwa ikinga nta kinga na rimwe rirekuwe kiretse amakinga y'ibimuga. Ariko ndavuga yuko inzego zokwiga zikaraba uko bizogenda. Ayandi makinga yose yaba ya siporo yaba yo gusuma yaba yo kugira iki amakinga oya. Nico kibene narindira ko wari ukibaza n'abakibaje kandi nagise nakibishuye. Abo nandi babona bashinzwe dukuru ku WhatsApp gabona ubuhinga bwariyongereye. Ujewe natubwiye nashango ujewe nifite akajeho kuki umuntu ako bavuze ni karimo. Jewe ukiri moto urumva ari moto nta moto n'imwe kuwe gukorera ngaho muri komine kiretse imoto ya leta canke igipolisi nuko byubatse. Mutabakasiya bati eba uruzo nivuga siko kabisa maze imyaka 22 ngende shikinga nta n'umunsi n'umwe nagira isanganya n'umunsi umwe none jeje z'amasanganya nivuga ariko ndakuba Mutabakasiya nawe utagira isanganya ibyo byose murabonye bari isanganya murababonye kandi ndazi neza yuko hari abababaye hari abasinzikaye hariho n'abitavye Imana urababona. We rero nkuko nabivuze Imana niba yaragukingiye nibisanzwe ko twese yabirikira dukingira. Ico gituma mwumva muri abo bagize amasanganya hari abitavye Imana hari ukabona bakomeretse gusa batitavye Imana. Rero by'ukuri ntabwo wocu dusigura yuko bimaze imyaka 22 ugendesha ikinga utaragira isanganya ko bikwiye ivyo vyonyene bikwiye kugira ngo amakinga yose aca mu barabara hagati mu gisagara. Hari muti kandi ndabona yuko nzohora nzanashika ku kazi ndushe canke nacere. Basokuru bacu bagane bati nta muntu avunika wayobewe ucumbagira. Ucumbagira nta muntu byiza. Ariho waduharuye amahera sinzi ko ari Manuel canke yari wewe twaro murabona ngo je ngo noriha ngo ndisha amahera ya bisi uragwiza ushika ku 40. Ico si kibazo cawe twese tugenda udafise imodoka yose ya bisi. Ubona iyo bisi izinze yo gutevya kwanza mbere kumusaga sikure burya kumusaga utonda ngambere waje n'amaguru birashoboka. Cyo kumusaga naraba ndazi uko nava kumusaga ngashika kuri Sedirake samana nusu nje n'amaguru nta probleme nimwe nigeze ngira. Zose rero ni umutwe kandi
ndabisubiremo nta uvunika ayoberwa mu gucumbagira. Iyi ngingo rero naho ubona twe abatari bake nabonye bafise amakenga aya n'aya canke ariya, ndazi yuko nyuma y'amezi 6 canke umwaka niyo twasubira guhurira mu nama nk'iyi tuvuga ibindi, hariyo abazova hasi kuri mwebwe bavuga bati bwa bundi byanyu naho ukenyagiye dushobora kuba tutabitaye, turabona iciza zazaniye igisagara cyacu. Lionel ati jewe gabashaka none umunyeshuri yarabagiye gakino birazaza ku ishuri n'inzogenda gute. Kera kimenga kagurisha n'umuntu aba mu kinama cyewe ku buterere cyewe mu kanyosha, hanyuma ayo mafaranga ukuyemo uyagura inkoko canke impene canke ingurube uyorore, hanyuma nimba ari inkoko izo zirata amagi ugurisha amafaranga ya bwisi uje kwishura. Uvuze umwana yiga mu mashuri afise ikinga njanibuka abajene ubu uzobona kwandikiye message kuri WhatsApp ngo nyakubahwa ndagusavye uzosabira akazi unako barakugukopa nta kibazo mugakora, mugabo akwandikiye na telefone ya Android umubwiye uti none by'ukuri yora bakamukora basi ugapfumura abantu n'utuntu dukeya udandaza agasha kubwira ngo nta mutayifise, ariko iyo telefone ariko arakwandikiramo iyo nyene n'umutayi kuko igurwa amahera 300 500 ugasanga unakorerwa no kwandika WhatsApp mugabo akuwe muri 500 nayo cyagenda ajya kuri romwe cyangwa imbere ya skepers akadandaza amayinite akazana transfer n'amahera ye ku cash na cash n'imiburi aruko kigomba cyo ku munsi, mugabo gacusanga agenda ari 500 mu mufuko kugira ngo azarafata uduselfie azarafata udufoto arungikira abagenzi biwe azarashira udufoto kuri Facebook bijyanye n'ibyo abishoboye, wewe uraciyumvira aho bakiga kadandaze telefone yawe idandaze kugira ngo utangure gukora umugambi w'ubiteze. Sinzi yuko ubu turi kumwe harimo wumvise ko ntashitseko, ariko muri make nk'uko nari nabivuze bwa mbere mwumvise ko ku bibazo byabacitswe nta kibazo ntari nishyuye kiriho.